muri Rayon Sport hanyerejwe imisoro ingana na miliyoni 239 z'amafaranga. Akibutsa ko ibi byagaragajwe n'ikigo Rwanda Revenue Authority gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda. Uretse n'ibyo yageneye umukuru w'igihugu Bwana Sadati Munyakazi wari perezida wa Rayon Sport yavuze ko igihe yashakaga ko babigizemo uruhare babiryozwa ngo nibwo bahise batangira kumurwanya. Ahavuga ko bakoresheje ibinyamakuru by'abantu yemeza ko ari abo mu ihuriro nyarwanda RNC ridacana uwaka n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, n'abandi avuga ko barwanya ubutegetsi buriho mu Rwanda ngo bamwandikagaho inkuru bamusebye bagamije kumuteranya n'abanyarwanda. Mu magambo yagize ati nyamara bakora ibyo barazwi ko bafite abavandimwe bakomeye muri RNC bashobora kubafasha kwandika inkuru nk'izo, ati bikaba byanteye ubwoba ndetse nkaba mboneraho kwishinganisha. Bwana Sadati Munyakazi agasoza ibaruwa yongera gusaba umukuru w'igihugu Paul Kagame ubufasha bwo gukemura uruhuri rw'ibibazo biri muri Rayon Sport, ukuri kukajya habona babigizemo uruhare bakabiryozwa maze abareyo bakahabwa ubutabera. Uyu uvuga ko akiri perezida wa Rayon Sport yandikiye umukuru w'igihugu mu gihe biboneka ko hari inama yabaye ku itariki ya 24 z'uku kwezi kwa gatanu, iminsi ibiri mbere y'ibaruwa yandikiye umukuru w'igihugu. Iyo nama yamuhagarikaga na komite nyobozi yose. Mu itangazo rigenewe abanyamakuru ryo ku itariki ya 24 z'uku kwezi kwa gatanu rivuga ko inama y'ubuyobozi bw'umuryango wa Rayon Sport imaze gusuzuma imiyoborere y'igikorwa cyayo ngo yasanze komite yariho yirengagiza ndetse ikanarenga ku mategeko shingira agenga umuryango wa Rayon Sport. Inama y'ubuyobozi kavuga ko bashingiye ku mategeko basanga komite yariho yarakoze amakosa. Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda muri ko mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Mwiriwe nshuti bakunzi n'ikaze mu makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diana ni nahazo. Na makuru ngiye kwashikiriza ndi muhiri wanje mu ntumbero yo gukomeza twirinda ikiza ca virus ya corona. Zimwe mu ngingo nkuru zigize amakuru yo kuri no mugoroba. Mu Burundi inyuma yaho umurgujeje gutunganya amatora seni wemeje ko umukandida w'umugambwe CNDD-FDD ari we yatsindiye amatora y'umukuru w'igihugu, abigeze kuramutswa Uburundi barafite ico bamusaba. Kino gihugu kirakeneye yuko imitima koko yegerana kugira ngo abantu bijukire icankene ko gikomeye muri kino gihugu gikomeye hose kurondera iterambere rituma umurundi wese ahari yumva kwamerewe neza. Uyu ni Perezida Sylvestre Ntibantunganya yayoboye Uburundi kuva mu mwaka w'igihumbi 1994 kugera mu gihumbi 1996. Amerika itunga gatoke Uburusiya ibwagiriza kwivanga mu ntambara iri kwibera muri Libya. Ku mugabane wa Aziya, leta ya Afghanistan irategekanya kurekura izindi mfungwa za Taliban 900. Aho muri Afrika y'Epfo ibitigiri by'abariko barahungabana mu mutwe kubera ikiza ca virus ya corona vyiyongeye cane. Idonido yano makuru yose duce ku masonga ni mukanye sase muwe hafi y'amaradiyo yanyu. Amakuru yo kuri no mugoroba turahera ku cemezo ca leta ya Afghanistan co kurekura izindi mfungwa z'abataliban 900 ku munsi wa nyuma w'agahengwe ko guhagarika ingwano hagati y'impande zose. Ibindi na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma. Abarwanyi b'abatalibani bahagaritse imirwano kuva tariki ya 24 z'uku kwezi mu rwego rwo kubahiriza igisibo cya Eid al-Fitr nk'uko bitangazwa n'ubutegetsi. Leta nayo yasubije icyo gikorwa itangaza umugambi wo kurekura imfungwa za gisirikare 200. Umuvugizi w'inama y'igihugu y'umutekano Javad Faisal yavuze ko uyu munsi harekurwa 900. Ku munsi w'ejo hari harekuwe abandi 100 mu gikorwa kigamije kwerekana ubushake bwo gukomeza inzira y'amahoro n'ibiganiro hagati y'impande zombi. Mu kwezi kwa kabiri leta ya Amerika n'umutwe w'abatalibani basinye amasezerano agamije kurangiza intambara. Ayo masezerano agaragaza ingengabihe y'ikurwa ry'ingabo za Amerika muri Afghanistan n'iyubahirizwa rya bimwe mu bisabwa n'umutwe w'abatalibani birebana n'umutekano. Anavuga kandi kwirekurwa ry'abarwanyi b'abatalibani 5,000 mu gihe uwo mutwe nawe usabwa kurekura imfungwa 1,000 z'ingabo za leta. Biramutse ari uko bigenze byaba ari intango y'ibiganiro hagati y'Abanya-Afghanistan ubwabo.
Perezida Ashraf Ghani wa Afghanistan yatangaje ko yiteguye ibyo biganiro bishobora kurangiza intambara imaze imyaka hafi 20 muri icyo gihugu. Jeffrey Mutagoma, urakoze. Tuve ngaho muri Afghanistan tuzaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitunga urutoke Uburusiya zibwagiriza ico yise ukwivanga mu ntambara iri kwibera muri Libya. Aloyize Bigirimana arakomeza. Igisirikare ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mugabane wa Afrika Africome cagiriza Uburusiya kuba bwarungitse indege z'intambara muri Libya gushikira Khalifa Haftar arwanya leta yemewe na ONU. Amerika ivuga ko izo ndege zabanje kurwa muri Syria zisirwa irindi rangi kugira ziyoberanye imbere yo kuja muri Libya. Igisirikare ca Amerika nticyatomoye ryari izo ndege zashitse muri Libya, ariko cemeza ko ari mu bihe vya hafi. Iri tangazo rishikirijwe haheze umunsi umwe leta ya Libya yemewe n'amakungu ishikirije ko abasirikare b'abacangero b'Abarusiya baharurwa mu majana basanzwe bari muri Libya gushikira Haftar bakuwe mu bice by'intambara mu bumanuko bw'umurwa mukuru Tripoli. Uburusiya ariko bwamye buhakana ko ataruhara bufise mu ntambara iriko irabera muri Libya. Muri Madagascar abasirikari n'abaganga bagiye hamwe mu kurwanya virusi ya corona. Ni nyuma yaho abandi bantu 122 banduriye uwo mugera. Vyifashe gutega Aloyi. Igihugu ca Madagascar cyararungitse abasirikare hamwe n'abaganga mu gisagara ca Toamasina kigira kabiri mu bunini mu twigoro two kurwanya kwirakwira ry'umugera wa corona. Madagascar imaze kuronka abantu bashasha 122 banduye kuva ku munsi wa kane. Abo basirikare barenga 100 barungitswe muri ico gisagara bajejwe kubungabunga amahoro no kuraba ko abanyagihugu bubahiriza amabwirizwa yo kwambara udufukamunwa no guhana intera hagati y'abantu n'abandi. Umuvugizi w'ikigo gishinzwe kurwanya COVID-19 muri ico gihugu yavuze ko abo baganga bagiye gutohoza nimba abantu baheruka gufa muri iryo zinga ryo mw'ibahari Indiana boba bishwe n'umugera wa corona canke iyindi ngwara. Amakuru ashikirizwa n'ibinyamakuru bitandukanye avuga ko hagaragaye ibiziga mu mabarabara y'Itoamasina, ariko icabishe ntikiramenyekana. Umushiranganje wa Madagascar ajejwe kumenyesha amakuru Lalatiana Lokotondrazafe arahakana ayo makuru, asigura ko abo basirikare n'abaganga barungitswe nyabuna gutohoza muri ico gisagara kubera banduye COVID-19 biyongereye. Madagascar imaze kuronka abantu 527 bamaze kumenyekana ko banduye uwo mugera, 2 nabo bakaba bamaze gupfa. Ku mugabane wa Afrika nayiciye ku masonga nkitangura muri Afrika y'Epfo ibiharuro vy'abahura n'ikibazo c'ingwara zo mu mutwe vyaduze cane kwerikiza ca virusi ya corona. Jeffrey Mutagoma. Uko umubare w'abarwayi ba COVID-19 wiyongera muri Afrika y'Epfo ni nako bahura n'uburwayi bwo mu mutwe wiyongera. Abakozi b'inzego z'ubuvuzi baravuga ko ahanini biterwa n'uko zihugiye mu gukumira icyorezo cya COVID-19 bigatuma ingufu zari zisanzwe zishyirwa ku kwita ku bibazo by'uburwayi bwo mu mutwe zidohoka. Ikindi gitera uko kwiyongera ni ingamba zo gukumira ikiza cya virusi ya corona, harimo gahunda ya guma mu rugo n'akato ari ngombwa, utaretse n'ingaruka z'ihungabana ry'ubukungu. Afrika y'Epfo nicyo gihugu cyazahajwe na virusi ya corona kuruta ibindi ku mugabane wa Afrika. Kugeza ubu abarenga 22,000 bamaze kwandura icyo kiza kimaze guhitana abarenga 400. Abakurikiranira hafi iby'ubuvuzi muri iki gihugu baravuga ko aho iki kiza kizarangirira kizasiga umubare munini w'abafite uburwayi bwo mu mutwe kuruta uko byari bisanzwe. Turaguma ku mugabane wa Afrika ariko ubutwerekeza muri Burkina Faso ahavugwa amashuri 2500 amaze kugara kwera ibitero bitandukanye vy'intagondwa. Aloyize Bigirimana. Ibitero bikorwa n'intagondwa muri Burkina Faso bimaze gutuma amashuri 2500 yugara kuva mu mwaka wa 2017. Ibi byashikirijwe kuri wa kabiri n'ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch. Muri iyi raporo Human Rights Watch rivuga ko ivyo bitero bishika ku 126 byatumye abana 350 bataronka inyigisho zibereye, kandi abigisha bashika kuri 12 nabo barishwe canke baborejwe igufa, abandi baranyuruzwa. Abantu baharurwa mu 900 baramaze kwicwa muri Burkina Faso kuva mu mwaka wa 2015, igihe izo ntagondwa zishingiye ku idini rya Kisilamu zatangura kugaba ibitero mu banyagihugu. Kubw'umuryango wa ONU mu bihugu vya Burkina Faso,
Mali na Niger abantu bashika ku 4,000 nibo bishwe mu mwaka urangiye bahitanywe n'ivyo bitero. Barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru ageze hirya nino ku isi bahejeje kudushikiriza. Ijwi rya Amerika mukomeje kumva mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndabibutse ko muri ko muyumvira kuri za FM zitandukanye n'imirongo ya shortwave, mukaba mushobora no kutwumva ikibiriraho kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA@com, adresse ya Facebook yacu, YouTube na Instagram ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere. Atagihindutse General Evariste Ndayishimiye batazira neva kwigenekerezo rya 20 ukwezi k'umunani ararahirira manda yiwe ya mbere y'imyaka 7 nka perezida mushasha w'u Burundi. None General Ndayishimiye n'umuntu ki? Umugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yaducukumburiye amwe mu mateka yiwe. Evariste Ndayishimiye yavukiye muri commune Giheta mu ntara ya Gitega mu mwaka w'1968. Intara y'Ikirimiro ubu yagizwe umugwa mukuru wa politike. Uwo mugabo azwi ku gatazirano ka Neva yamenyekanye cyane guhera mu mwaka w'1995 yiga muri kaminuza y'u Burundi mu mwaka wa 2 mu gisata c'amategeko. Ico gihe yararokotse ubwicanyi bwahitanye bagenzi we b'abahutu biga muri iyo kaminuza. Yaciye yinjira umuhari FDD wagwanya leta warumaze iminsi mike utanguye inyuma y'igandagurwa rya perezida Melchior Ndadaye yishwe muri 1993. Ndayishimiye atanguye kaminuza. Bamwe mu bo byagendanye ku rugamba babwijwe rya Amerika ko yagwaniye cyane cyane mu gice ca Bubanza c'ibitoke na Bujumbura rural kuko yabaye mu kibira n'ubuseruko bwa Kongo. Abamuzi bavuga ko ku rugamba yakunzwe nabo yatwara bigatuma agenwa amabanga atandukanye yo kurongora ibitero no gufasha mu by'amategeko gendera ko mu ntambara. Yabaye komanda akatari gake igihe yatwara abagwanyi muri zo ntara zitandukanye. Ngo yaranga nuko haba umugwanyi wiwe arenganywa. Ishamba yamazemo imyaka 10 yarirangije mu myaka y'2000 ashinzwe amabanga yo kurongora ibiro vyiga amategeko na politike y'umuhari wabo. Mu mwaka w'2003 bashize hasi bigwanisho bitegurira kuja muri leta no mu gisirikare. Mu mwaka w'2005 Ndayishimiye yagizwe cegera c'utwara ibiro bikuru vya gisirikare kimaze gucangwa ku ipete rya generale. Kuva mu mwaka w'2003 gushika mu mwaka w'2007 yagizwe umushikiranganje w'intoro y'agati mu gihugu n'umutekano. Arazinanye cyane n'ubwo bari basa n'abahanganye mu matora agatogwasa kuko mu mwaka w'2008 Evariste Ndayishimiye niwe yararongoye intumwa za leta mu masezerano yo gushira hasi bigwanisho ku muhari Parpeutu FNL warurongowe na Gwasa. Mu nyuma yabaye umuhanuzi mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vya gisirikare, ikibanza yagumyemwo gushika mu mwaka w'2014. Intureka zo mu mwaka w'2015 zadutse asigaye ari umuhanuzi w'ibibazo vya gisivile mu biro kwa perezida nyene. Inyuma y'umwaka umwe yaciye agenwa kurongora umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mu mwaka w'2016 acasezera igisirikare. Azwi nk'umugabo atavuguruzwa ku ngingo afashe, gusa uwo muzi yagize ati naho twagwana agashavu n'ingoga yigaruha kirikare arumviriza kandi arugurutse. Abamuzi bati kuba yakoze ubuzi bwinshi mu gihugu, arazi neza igisirikare, intwaro, ibiganiro, amashami yigenga n'ibindi. Evariste Ndayishimiye ari mu mugwi w'abasirikare n'abapolisi bafise ipete rya general badashika 10 batwarira igihugu mu mpisho bagafata ingingo zose zerekeye ubuzima bw'igihugu. Abamwegereye bavuga ko kuva mu myaka iheze mu kugenwa ayo mabanga yose kwari nko kumutegura kuzorongora igihugu kuko umukandida yabwirizwa kuva mu barwanye abo cavunye nkuko bavyivugira. Amashami yigenga arahuriza hamwe ko Ndayishimiye atamadosiye y'ubwicanyi n'isesagwa ry'amatungo ya leta avugwamwo, gusa bakongera koko umuhari w'ugwaruka rw'imbonera kure zegamiye umugambwe avamwo gwakoze amabi menshi rugafatwa na ONU nk'akagwi k'inkorabara milice. Ndayishimiye ari watwara umugambwe bati yari afise ububasha bwo kubabuza. Igihe abategetsi batandukanye baguma batuka abanyaburaya n'ibihugu bimwe vyo mu karere, Evariste Ndayishimiye yumvikanye gake avuga amajambo mabi muri ico gisata. Umuhinga mu vya politike yavuganye n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ati nibaza ko kugarukana imigenderanire myiza n'ababanyi hamwe n'amakungu arico azohera ko kuko azaho kigejeje igihugu. Kuva kera yari gengesera kuko yarazi bimurindiriye.
Ndayishimiye no muntu yegereye perezida Nkurunziza agiye gusubirira nk'uko abatari bake babivuga, gusa ngo no muntu hamwe aronse abo bakorana ashobora guhindura ibintu. Isoko ry'amakuru yacu ntiryatomoye neza ivyo yohindura ivyo ari vyo. Ndayishimiye ngo ntakunda kwishira hejuru, ahubwo akora yihoreye, homme de discrétion mu gifaransa. Perezida Petero Nkurunziza avuye ku butegetsi agizwe imboneza yamaho mu mugambwe no mu gihugu, atekerewe imperekeza n'abamucungerera ubuzima bakwiye. Bamwe bati ni kimwe mu bitazokorohera Ndayishimiye gutwara, yamara abandi nabo bati Ndayishimiye nawe arabizi neza kuko babanye mu ishamba ndetse bakaba baginjiriyemwo rimwe, vyumvikana ko atazobura uko abigenza. Evariste Ndayishimiye ni umukiristo wo mu idini rya Katolika adasiba gusenga, n'intebe yiwe irazwi akunda kwicara nk'uko abo bajanayo babivuga. Afise umugore n'abana 8, atagihindutse mu kwezi k'umunani ntihazorahira ngo atangure amabanga y'umukuru w'igihugu azomaramwo ikiringo c'imyaka 7 gishobora kwiyongera rimwe nk'uko ibwirizwa shingiro rishaca ribivuga. Ndayishimiye azoca acika umwubahwa. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Claver no kugira kwitorwa rya Evariste Ndayishimiye uhejeje kutubwira uwo ari we ritariko rivugwa ko rumwe n'impande zitandukanye. Imwe mu migambwe itavuga rumwe na leta y'u Burundi irimo nka Senel uramutswa Gaton Rwasa bemeza ko amatora yibwe mu runani kira Burundi, bo bagasanga naho hari utunenge twibonekeje ivyo bitotuma ivyavuye mu matora vyiyamirirwa. Inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza. Urunani kira Burundi rwagiye mu matora y'umukuru w'igihugu rubanje kurenganurwa na sentare yubahiza ubwizwa nshingiro rusigura ko rwabonye utunenge twinshi, harimo abantu batoye inshuro irenze imwe n'abahagarikizi barwo mu matora batahawe uburenganzira. Ariko ayo makenga hamwe n'ayandi atari make rwemeza ko atoba intandaro yo kwanka ivyavuye mu matora. Aloyize Baricaka rurongoye yabitangaje mu biganiro yahamenyesha amakuru. Nk'uko amatora atunganijwe nka burya ugasanga abantu bajeje umutekano baraje kwirukana abantu, bijya mu isanzwe ntibibaho, bahagarara hariya bakarindira nabo nyene ko hari ikintu kibi. Ariko urabona ko nk'ubu uko byagenze bica bijana n'iki cya mandatere. Murabona nk'ibi nabwiye by'amakarata, none ni mwese ni mwari muri synergie de media, mwabonye ko hari amaprocreation. Bijya bintu biraba, abakuru b'imitumba barandika amaprocreation, cyangwa umuntu arabwira uwundi ngo ndagutore. Ivya mandatere barabibona karutunenge. Ariko iciza cy'aya matora nta tunenge tureture tumwe amatora atokwemerwa twabayemo. Ababikoze babikoranye ubwenge bwinshi, bakoze utuntu badukoranye ubwenge bwinshi cyane ku buryo birinze ko haboneka utunenge tumwe dutuma amatora atemewe. Kubera ariko tunenge tutabonetse, nico gituma ubona n'abandi benshi bariko baremera ivyayavuyemo kuko hagiyemo ubwenge bwinshi cyane. Nibaza ko mu myaka iba natwe ubwo bwenge tuzogakocora natwe tugushiremo. Imbere yo kubwiga canke kuburonka Baricaka atanga impanuro. Ibintu by'igihugu, itunga ry'igihugu ribe itunga ry'igihugu koko, ntiribe itunga ry'akabu gatoya k'abantu bakeya. Tugasaba kandi ko abafungwa ba politiki n'abivyiyumviro byabo bufungurwa. Tugasaba kandi ko impunzi zose atanimwe icaguwe zotahukanwa kugira ngo zubake igihugu cyacu. Urunani kira Burundi rusavye abarundi n'ababa mu Burundi kubandanya bafatanye mu nda, babandanye ibikorwa vyabo babumbatira umutekano, amahoro, kugira ngo dusazagaze demokrasi, hanyuma iterambere ridushwaremo. Iryo terambere umuhuza w'abarundi ntarikekeranya. Edouard Nduwimana bivuga afatiye ku isomo asigura ko yigiye kuri aya matora. Umugwi Senikuru uyu wa mbere utangaza ivyavuye mu matora niho yari yibereye. Ni intambwe ya demokrasi eje gutsimbatara mu Burundi. Uravye ingene arundi bitabiriye amatora ku bwinshi kandi bakayitabira batekanye. Bigaragara yuko twese turi kumwe mu gufatana mu nda, byose birashoboka kuko nta warazi yuko abarundi bo kwitunganyije amatora mwene uku ataburyo buvuye hanze. Ni cigwa cya mbere gikomeye cyane, nibaza yuko ari intango shasha mu gihugu cyacu Burundi. Ikigwa kigira kabiri nakuye nuko hari ibibazo mu Burundi biriko birarangira. Uravye ingene amatora yagenze mu ntara zitandukanye, mukora ingene batoye imigambwe mu bandukane bw'amoko n'ibindi. Cyari ibibazo bavuje basezerano yarusha, mwabonye yuko by'ukuri bene biriko biratora inyishu. Ikindi kigwa novuga nacyo ni kijanye na demokrasi. Bigaragara ko abarundi bamaze gutahura inyungu zabo, kuko uravye ingene batoye, wasanga batoye umukuru w'igihugu ugasanga ahandi bagutoreye umushinga amateka atandukanye n'umukuru w'igihugu. Bigaragara yuko bamaze kumva akamaro k'inzego zivuye
matora ukashobora ati uyu nk'umukuru w'igihugu yongera akamaro ariko uyu nk'umushinga amateka n'abo umugambwe wundi yongera akamaro. Iyo ntambwe na Sylvestre Ntibantunganya yahoze atwara Burundi amaze igihe yemanga mu binyamakuru. Uyu munsi ariko ahanini ubutumwa bwiwe bwerekeye General Evariste Ndayishimiye yari atsindiye intebe yigeze kwicarako akaba abaye n'umukuru w'igihugu agira kabiri baturuka mu ntara imwe ya Gitega. Bwana Ntibantunganya yahaye ikiganiro radio na televiziyo z'igihugu. Nobwira uzo umukuru w'igihugu yuko ateza kumenya yuko abayenda yahundwa. Umukuru w'igihugu niwe umurundi wese araba. Natwe twaye abakuru w'igihugu niwe turaba. Abashikiranganje niwe baraba. Babura amatari niwe baraba. Abashinga amateka niwe baraba naho ari batwara amabwiriza. Nukuvuga yuko rero ariwe mwugariro wa mbere w'igihugu. Ariwe nukuvuga yuko iyo utowe ucuteza kumenya yuko utorewe igihugu cose. Narashimye harya yavuze ati jewe nzokora ibishoboye kose kugira ngo ndegeranye abarundi. Kino gihugu kirakeneye yuko imitima koko yegerana kugira ngo abantu bijukire icankene ko gikomeye muri kino gihugu gikomeye hose kurondera iterambere rituma umurundi wese ahari yumva kwamerewe neza. Atagihindutse kukirangamisi cy'umugwiseni biharuro nabandubuka vyavuye mu matora bititezwe na gato guhushana n'ivyifata kibanza bizotangazwa ku itariki ya 4 kwezi kuza. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Tukiri kuco bamwe n'abandi bagona ku vyavuye mu matora yo mu Burundi, Dieudonné Nahimana yahiganywe ku giti ciwe nk'uwigenga amaze kubwira mugenzi wacu Frederic Nkundikije ko muri rusangi ashima uko ayo matora yagenze naho byose bitari vyerango de. Twituraba ku giti ciwacu no kuvuga jewe nk'uwigenga nitoje ari utunenge tumwe twabonye mu bijanye n'ingene iharurwa ryagenze mu matora mugabo zovuga ngo utunenge tunini cyane gose ariko bisaba yuko habaho kudusotosora nibazoye ko tureba turabe tuvugane na seni twageze kuri kina kiriya kumbure n'ivyagenze twagenze na kizana ariko ntibisigura yuko bityo bituma dutsinda amatora canke kutuhakana ivyavuye mu matora twakwifuza yuko tugenda mu muco. Muri rusangi turetse utwo tunenge amatora yagenze neza, hari umugambwe nka CNL uvuga ko ayo matora abayemwo ubusuma. Ku bwanyu ayo matora yarabayemwo ubusuma turetse utwo tunenge? Mbere y'uko nashaka mvuga mpagaze abandi bavuze novuga yuko igihe cyose ari igikorwa nk'ico gihambaye c'amatora haba hariho ibintu bimwe bigenda neza ibice bimwe bigenda neza bitagenda neza. Nk'ubu turavye hamwe mu ntara canke umugambi usanga urashobora gusanga ingene vyatunganije vyagenze neza ukabona yuko ibyo bwo guharura bwabaye ku mugaragaro abantu baduserukira bose bashoboye kwerekwa ivyo twaronse hanyuma bakandikwa hanyuma bakabisinyira. Hariho ibindi bice bimwe bimwe vyo mu gihugu usanga bamwe batashoboye guha akaryo abandi baduserukira kugira ngo bashobore kubona neza ingene amajwi twaronse ameze canke kugira ngo bashobore gusinya kuri iyo mpapuro. Ariko novuga ngo ntitwoja tuvuga ko muri rusange byose vyagenze nabi. Nibaza ko birumvikana ko igihe cose hateguwe igikorwa nk'ico kinini mu gihugu hashobora kuba amakosa. Rero nibaza ko ico naco umuntu akirabira cane cane kuri seni kuko niyo ibishinzwe gutegura amatora ariko biba bigoye kumenya tuti woca umuntu yagize ati naka canke naka yize kubera ko aba ari utunenge twagiye mu gutunganywa kw'amatora no kuvuga ko aho naho seni niyo ibiri responsable witunganya neza. Mwebwe mwari mu bakandida afite imyaka mikeyi cane rwose tugereranije n'abandi bose bariko barahiganwa, icigwa mwahakuye kugira ngo muze mu bigenze neza kurusha nko mu myaka 7 iri imbere n'iki? Mbere ho nuko abarundi n'abarundi cyane urwaruka rukwiye kwigishwa ibijyanye na demokarasi, gutahura demokarasi icari co kuko muri kumenga abantu baracabona ko demokarasi ari gusa gutora mugabo abantu batiyumvira ibiba inyuma y'amatora n'ingene amatora atunganywa. Rero hari umuco tutaba dufise ubuvanye n'ingene tuvuga ko demokarasi ikiri ntoyi cyane mu Burundi. Urabona ko hari intambuko yatewe ariko haracariho utubazo tumwe tujanye n'ingene abarundi batahura uburenganzira bwabo n'ingene babukoresha mu gihe ca demokarasi no gutahura yuko imigambwe ihambaye imigambwe ari ivyiyumviro n'imigambi igiye abarundi. Rero nizo nibaza ko bikwiye gukorwa cane kugira ngo habe kwigishwa umuco wa demokarasi no kubahiriza agateka kazina muntu no kuzana umuntu wese gutahura uburenganzira bwiwe afise. Ivyo navyo nibaza yuko ari igikorwa ca twese haba leta bari imigambi n'abigenga n'abandi mashirahamwe yose kugira ngo tuzobone mu myaka iri imbere kandi twatera intambwe isumbitse mu bijanye no gutahura ibijanye na demokarasi. Mu kanya gatoya cyane rwose mwararonse akanya ko kuja mu gihugu hagati, eka ibibazo bihanze abarundi mwarabiciye hirya no hino igihe mwariko muriyamamaza akamotera umunyapolitike yatowe yizigiwe n'abanyagihugu
General Evariste Ndayishimiye n'akahe? akamuno mutera bwa mbere hoho taramukeza kuri gutorwa kwari kumusaba yuko hanini yoraba ibibazo abarundi bafite by'ukuri bijanye n'ubukene kuko ugiye kuraba usanga abarundi hari abantu batageze batera imbere kuva kera usanga kubijanye n'ivy'intwaro vyagiye basubiza inyuma ugasanga ntibigeze baronka akaryo gushobora gutera imbere. Kabiri bagomba kumusaba yuko yoshira imbere guhana abantu bose bakora amakosa atuma ubuzima bwa kiremwamuntu businzikara uwo ari we wese ico baritwaje ico cose yuko ata muntu yasubira guhorwa icari canke ico yiyumvira ivyo bakayishira imbere cane ku buryo hoba guhasha abantu bose batuma hariho umuntu ahohoterwa uwo ari we wese aho yaba hose azira icari canke ico yiyumvira. Bwa nyuma kumusaba yuko habaho ko aha akaryo aba bose bagize ico baterereye muri aya matora imigwi yose imigambi itandukanye ko bose barekanye ko bafite ivyiyumviro bagashobora gushigikira bagatera ivyiyumviro vyubaka bagashyira inguvu hamwe ntihagire umugwi umwe w'abarundi usigara inyuma mu bijanye no guteza imbere ubuzima bw'igihugu. Dieudonné Nahimana yari yitoje ku giti c'uwigenga mu matora yabaye ku igenekerezo rya 20 ku kwezi kwa gatanu mu Burundi. Murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika. Imbere yo guhana agahindukira dutandukira igisata ca sport mu Rwanda kivugwamwo ibibazo vyo kunyuruza ubutunzi bwa ekipe y'umupira w'amaguru ya Rayon Sport FC. Ubwumvikane buke mu ndongozi bw'iyo ekipe bwatumye bamwe mu bayiyobora bahitamo kwandikira umukuru w'igihugu Paul Kagame bamusaba kubataturira. Inkuru twaza Eric bagira ubusa. Amakimbirane muri Rayon Sport FC ubari kumvikana cyane mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu aranagaragarira cyane mu mabaru ari gucicikana bamwe bashinjanya ibyaha icyafatwa nko kwitana bamwana kubari abayobozi muri Rayon Sport. Nko mwibaruwa bwana Sadate Munyakazi wari president w'ikipe ya Rayon Sport FC yandikiye umukuru w'igihugu Paul Kagame kuri uyu wa mbere amusaba kubafasha gukemura uruhuri rw'ibibazo byugarije Rayon Sport FC. Aravuga ko kwisonga hakunze kurangwamo imicungire mibi y'umutungo kubari abayobozi muri komite ya Rayon Sport FC yamubanjije. Bwana Munyakazi mwibaruwa y'amapaje ane yageneye umukuru w'igihugu arasa n'umutungira agatoki ko kuva mu mwaka wa 2014 kugeza mu mwaka wa 2019 habarurwa amafaranga agera muri miliyari yanyerejwe muri Rayon Sport FC. Mwibaruwa yavuga ko hakunze kurangwa ikibazo cya ruswa mu ikipe ya Rayon Sport zahabwaga abasifuzi mu mwaka wa 2015. Agasa n'uwibutsa ko mu mwaka wa 2014, 2015, 2016 muri Rayon Sport hanyerejwe imisoro ingana na miliyoni 239 z'amafaranga. Akibutsa ko ibi byagaragajwe n'ikigo Rwanda Revenue Authority gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda. Uretse n'ibyo yageneye umukuru w'igihugu bwana Sadate Munyakazi wari president wa Rayon Sport yavuze ko igihe yashakaga ko ababigizemo uruhare babiryozwa ngo nibwo bahise batangira kumurwanya. Ahavuga ko bakoresheje ibinyamakuru by'abantu yemeza ko ari abo mu ihuriro nyarwanda RNC ridacana uwaka n'ubutegetsi buriho mu Rwanda n'abandi avuga ko barwanya ubutegetsi buriho mu Rwanda ngo bamwandikagaho inkuru bamusebye bagamije kumuteranya n'abanyarwanda. Mu magambo yagize ati nyamara bakora ibyo barazwi ko bafite abavandimwe bakomeye muri RNC bashobora kubafasha kwandika inkuru nk'izo, ati bikaba byanteye ubwoba ndetse nkaba mboneraho kwishinganisha. Bwana Sadati Munyakazi agasoza ibaruwa yongera gusaba umukuru w'igihugu Paul Kagame ubufasha bwo gukemura uruhuri rw'ibibazo biri muri Rayon Sport, ukuri kukajya habona babigizemo uruhare bakabiryozwa maze abareyo bakahabwa ubutabera. Uyu uvuga ko akiri president wa Rayon Sport yandikiye umukuru w'igihugu mu gihe biboneka ko hari inama yabaye ku itariki ya 23 z'uku kwezi kwa gatanu, iminsi ibiri imbere y'ibaruwa yandikiye umukuru w'igihugu. Iyo nama yamuhagarikaga na komite nyobozi yose. Mu itangazo rigenewe abanyamakuru ryo ku itariki ya 23 z'uku kwezi kwa gatanu rivuga ko inama y'ubuyobozi bw'umuryango wa Rayon Sport imaze gusuzuma imiyoborere y'igikorwa cyayo ngo yasanze komite yariho yirengagiza ndetse ikanarenga ku mategeko shingira agenga umuryango wa Rayon Sport. Inama y'ubuyobozi ikavuga ko bashingiye ku mategeko basanga komite yariho yarakoze amakosa akomeye igahita ibahagarika bose. Inama y'ubuyobozi yashyiraho komite nyobozi nshya igizwe n'abantu 7 barangajwe imbere na bwana Charles Ngarambe ari nawe uyikuriye, bakazaba barebera Rayon Sport by'agateganyo mu gihe hagitegerejwe amatora. Komite nyobozi yagiyeho igasaba uwandikiye perezida wa Repubulika ko yagaragaza ibimenyetso ku byo avuga. Mu nzego zagenewe kopi ibaruwa yandikiye umukuru w'igihugu imusaba gukurikirana ibibazo byo muri Rayon Sport harimo n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Ijwi ry'Amerika yashatse umuvugizi w'uru rwego igamije kumenya ikiri gukorwa kugeza ubu dufatiye ku makuru akubiye muri iyo baruwa. Gusa mushuro twahamagaye umuvugizi w'uru rwego Madame Marie Michel Umuhoza ntiyatwitabye ntiyanasubije ubutumwa bugufi twamwohereje kuri telefone y'ingendanwa.
umwe mu banyamategeko wavugishije ijwi rya Amerika ariko ntiyifuze kumvikana mu itangazamakuru yavuze ko kuba muri Rayon Sport hatangiye kuzamuka amajwi arimo ko bamwe mu bayobozi bayo bashyizwe mu majwi ko bakorana n'abakomeye bo mu ihuriro nyarwanda RNC ubutegetsi bufata nk'umutwe w'iterabwoba ubwabyo bishobora kuba byahindura isura bikava mu rwego rw'imyidagaduro. Gusa uyu munyamategeko yabwiye ijwi rya Amerika ko nanone kuvuga ibintu biremereye nk'ibyavuzwe na Bwana Munyakazi bisaba ko inzego z'iperereza zibigiraho ibimenyetso bihagije mbere yo kubijyana mu nkiko, akavuga ko umucamanza adashobora kwakira ikirego kidafite ibimenyetso. Ku bafana nanone banatanga imisanzu mu ikipe ya Rayon Sport baravuga ko batewe agahinda no kuba bahora bumva amatiku y'urudaca muri Rayon Sport. Nk'uwanze kumvikana mu itangazamakuru wavuze ko icy'ingenzi kitari uguhora bahinduranya za komite nyobozi, ahubwo ngo ingufu zagombye gushyirwa mu kubaka ubuyobozi buhamye kandi buri umwe akazirikana inshingano zaho kwirwa mu cyo yita have mpage. Uretse ibibaye ubundi nta mwaka washira hatumvikanye bombori muri iyi kipe ifite abafana benshi mu Rwanda bahaye akabyiniro ka gikundiro. Ijwi rya Amerika i Kigali. Akaba ari ngaha duce dusozerera amakuru yo kuri uno mugoroba mwariko mushikirizwa na Joy Diane Nahazwe nayabashikirije ndi wanje mu ntumbero yo gukomeza kwikingira ikiza ca virusi ya corona. Nshimire Edirwema yaraduhagarikiye na Fasil Gebehu yegeranije ano majwi yose mwashoboye kumva. Bombi nabo nyene bari mu mihana yabo. Abandi dukengurukira namenyesha amakuru bacu batandukanye bagize ico baterera muri no makuru ino munsi mushobora gusubira kumva kuri zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. Mwe mwariko muratwumviriza